Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakazeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa irya nino mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze Pariseme iti leta nihindura umukenyuro mu vyo kuzana ibitoro mu gihe haheze iminsi hibonekeza ubukene bw'ibitoro vyo mu bwoko bwa essence ubuho gushika mu masaha ya 2:00 z'igitondo co kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 27 ruheshi 2023 akaba hata bisi nywa essence yapfa kuboneka ku gituro c'amabisi hagati mu gisagara ca Bujumbura. Faustin Ndikumana harongoye Parisemo akaba atera akamo leta ko yohindura umukenyuro mu vyo kwinjiza igitoro mu gihugu. Ku bwa Faustin Ndikumana ngo womengo vyamaze kuba akamenyero ko abarundi babibamwo ukunyene ariko akabona ko ibintu mwene ibi vyama bifise ingaruka mbi nyinshi cane ku butunzi bw'igihugu. Akaba agira ati leta nihindura umukenyuro kuko si twebwe twenyene twoguma mu kibazo nk'iki kandi mu bindi bihugu ata kibazo c'ibitoro bafise. Akaba yongera ati leta ikwiye kugaba ntitubibemwo tubifata nk'ukumenga ni ibintu bisanzwe. Kubwiwe ngo ntivyumvikana ukuntu kuva mu mwaka uheze abategetsi batandukanye harimwo n'uwurongoye Regideso bagumye bavuga ko ikibazo c'ibitoro kigombe gitorerwe inyishu mbere hakagira n'igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avyifatira mu minwe mugabo gushika ubu ico kibazo kikaguma kigaruka kandi hari ikiza kuremera abarundi. Kubwiwe ngo ivyo bifise ingaruka ku butunzi bw'igihugu atanga akarorero k'umwanya abantu bata ibiciro vyo kwiyunguruza bica biduga. Kubwiwe ngo rero ubutunzi ntibushobora kuduga mu gihe hakiriho ibibazo mwene ibi vy'ibitoro. Mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka guha iradiyo y'abongereza BBC bariko baramubaza kuri bikuru bikuru amaze kurangura mu myaka 3 iheze ari ku butegetsi yamenyesheje ko ikibazo kiri kubajejwe kukizana bagikura muri Tanzania kuko ibikono vyacu vyuzuye ngo kuko bakizanye baha abantu babo gusa ikindi ngo n'uwugize umutima wo kugitanga kubera bari nk'umwe haca haba imirongo miremire. Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko mu minsi iri imbere leta ishobora kuzokwitanguriza ishirahamwe ryayo ryo kuzana ico gitoro ariko Faustin Ndikumana akaba abona ko hakwiye kugururwa ababishoboye bose bakakizana kandi amasoko yacu hagatangwa habanje kuba ihiganwa ryabaye mu muco kandi uwurihabwa akabanza kwigwako neza ko afise ibikoresho vyo kukizana ni ukuvuga imiduga abimenyereyemo nyene hafise uburambe muri vyo ndetse n'ibindi. Ese mweho aho muherereye ikibazo c'igitoro mubona cifashe gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi imiryango 4 yo mu burere bwa Afrika irahurira muri Angola kwiga ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba nawe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ahejeje gufata indege yerekeza i Rwanda mu gihugu ca Angola aho yitavye inama nyabune ihuriramwo ibihugu bigize imiryango ya Afrika y'ubuseruko EAC, Afrika yo hagati CEEAC, ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini CIRGL n'ibihugu bigize Afrika y'amajyepfo SADC. Bakaba baza kwiga ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Iyo nama iza guhuza imiryango 4 izaba kuba ihagarariwe n'ubumwe bwa Afrika. Mu nama iyi ni inama ibaye inyuma yaho abahinga ba ONU basohoreye raporo ku mutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ica abahinga ba ONU bashoboye kubona nuko hagumye imigenderanire idasanzwe yibonekeza hagati y'abasirikare ba EAC n'umuhari M23 ku buryo uduce byitwa ko turi mu minwe ya EAC abarwanyi ba M23 babandanije bajayo uko bashaka. Iyo raporo nyene ikaba kandi yerekanye ko leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nayo nyene yabandanije ikorana n'abarwanyi ba FDLR bagirizwa na leta y'u Rwanda guhungabanya umutekano ku butaka bwarwo. Gushika ubu bamwe bakaba babona ko ivyapfundikiwe mu masezerano ya Nairobi n'ayabereye i Rwanda bitariko birakurikizwa na gatoya ahubwo ko hakenewe izindi nyishu zidasanzwe zishobora gutorera umuti ico kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ese ku bwanyu mubona iyo nama nyabune yoshimikira kuki mu gutorera umuti ibibazo by'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaya amafaranga ategekanijwe gukoreshwa mu bihugu vya EAC mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024.
kuwa 25 Ruheshi 2023 harasohotse amafaranga ibihugu bigize EAC bitegekanya gukoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Mu bihugu indwi bigize EAC, Kenya niyo itegekanya gukoresha amahera menshi agera ku miliyaridi 25 z'amadolari, hagakurikira ibihugu nka Tanzania, Uganda na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. U Burundi, u Rwanda na Sudani y'Epfo nivyo biza ubwa nyuma bitegekanya gukoresha amahera make ugereranije n'ivyo bindi bihugu. Mwomenya ko naho u Burundi buza mu bihugu bitegekanya gukoresha amafaranga make muri EAC, uyu mwaka amafaranga buzokoresha agera ku miliyaridi 3,952,9 y'amarundi, mu gihe mu mwaka uheze hakoreshejwe imiliyaridi 2,392,3 y'amarundi. Umushikiranganji w'ikigega ca leta akaba amenyesha ko icatumye ayo mafaranga yiyongera ari ukubera imigambi mikuru leta ishiramwo amafaranga yavuye ku mafaranga imiliyaridi 794,3 mu mwaka uheze haja ku mafaranga imiliyaridi 1,058,9 hategekanijwe uyu mwaka. Muri ayo mafaranga ategekanijwe gukoreshwa hakaba harimwo imishahara y'abakozi ba leta imiliyaridi 359,9, amafaranga agenewe gusubiramwo ikibuga c'indege Melchior Ndadaye imiliyaridi 50, ayazokoreshwa mu gisirikare n'igipolisi imiliyaridi 143,4, amafaranga azofasha mu migambi y'urwaruka biciye mu kigo Paeje imiliyaridi 32, ayazokoreshwa mu kugwiza umwavu imiliyaridi 256, hamwe n'ayazokoreshwa mu nyubakwa za leta imiliyaridi 35. Igihengeri kiboneka muri ayo mafaranga Uburundi buzokoresha kirateye impungenge bamwe. Generose Kiyago arongoye sentare iraba uko amafaranga ya leta akoreshwa, akaba avuga ko igihengeri c'ayo mafaranga gishobora gutuma abikorera utwabo haribo bazohavunikira. N'abashinga amateka ico gihengeri kirabateye impungenge, bagira bati abanyagihugu bashobora kuzohagorerwa mu kuzuza ayo mafaranga y'ico gihengeri. Umushinga amateka Dieudonné Niyiboneye akaba abona ko leta yari ikwiye gukoresha amafaranga make asanzwe ahari. Mwomenya ko kugira ico gihengeri cuzure leta itegekanya kuduza ikori ryahora ritangishwa abadandaza bakorera mu masoko, kuduza ikori ku bidandazwa bimwe nk'amatelefone, imivinyu n'ibindi.